Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaburiye abashaka gutera u Rwanda ko intambara zizabera iwabo. Uzabasanga aho igihugu ari kinini kandi sibo Imana yahaye amahirwe yo kuba banini. Ubuto bwacu turaburinda, noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo. Mu Bufaransa ishyaka rikiri imbere inyungu z'Ubufaransa n'abakavukire Rassemblement National ryaje ku mwanya wa mbere mu gice cya mbere cy'amatora y'abadepite. Ubundi abafaransa muri rusange batora mu busanzwe kugira ngo bahane ishyaka riri ku butegetsi kuko yenda riba ritarakoze ibyo ryari ryarabemereye. Professeur Paul Kananura, impuguke muri politiki mpuzamahanga n'umutekano, nyuma y'imyaka ibiri ivugururwa, Stade Amahoro iri Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda irakira imikino yayo ya mbere uyu munsi. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Bufaransa ishyaka rikiri imbere inyungu z'Ubufaransa n'abakavukire Rassemblement National ryaje ku mwanya wa mbere mu gice cya mbere cy'amatora y'abadepite ku majwi 33. Umwanya wa kabiri ufitwe n'impuzamashyaka aharanira inyungu za rubanda ku majwi 28. Ishyaka rya Perezida Emmanuel Macron ryaje ku mwanya wa gatatu rifite amajwi 20. Igice cya kabiri cy'amatora giteganijwe ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa karindwi, ni ku cyumweru. Muri Nigeria abantu bagera kuri 18 barishwe, abandi 30 barakomereka, 19 muri bo barakomeretse bikabije baguye mu bitero by'inkurikirane byakozwe n'abiyahuzi bashobora kuba ari abagore bari biziritseho ibisasu baturikije nabo bikabahitana. Barikindo Saidu, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri leta ya Borno, yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko umwiyahuzi wa mbere yiturikirije ahaberaga imihango y'ubukwe, uwa kabiri akiturikiriza ku bitaro bikuru, uwa gatatu yiturikirije ahaberaga umuhango wo gushyingura yambaye nk'uwatabaye abana n'abagore batwite bari mu bahitanywe n'abo bagizi ba nabi. Muri Sudani umurwa RSF watangaje ko wigaruriye umujyi wa Singa, umurwa mukuru wa leta ya Sinai mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Sudani. Ikoresheje urubuga rwa X, RSF yavuze ko yabohoje diviziyo ya 17 y'imbanziriza gutabara. Umunyamakuru wa Al Jazeera uri i Khartoum mu murwa mukuru yavuze ko ingabo za Sudani zitabeshyuje ayo makuru, ahubwo zikavuga ko imirwano ikomeje kuhabera. Kuri iki cyumweru ingabo za Israel n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas barwaniye muri district ya Shujaiya mu mujyi wa Gaza. Abanyepalestine ibihumbi n'ibihumbi barahunze bahunga ku karere aho ingabo za Israel zavuze ko zarwanye n'umutwe wa Hamas hamwe n'uwa Jihad Islamique barwanira hejuru no munsi y'ubutaka. Igisirikare cya Israel cyabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko kishe abarwanyi benshi kandi hakagabwa ibitero ku buvumo bihishamo bakanabikamo intwaro. Aya makuru mushobora kuyakurikira kuri wa@radio.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Iwanyu mu Ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu Ntara, iwanyu mu Ntara, iwanyu mu Ntara. Mu Bufaransa ishyaka rishyira imbere inyungu z'Ubufaransa n'abakavukire Rassemblement National ryaje ku mwanya wa mbere mu gice cya mbere cy'amatora y'abadepite. Umwanya wa kabiri ufitwe n'impuzamashyaka aharanira inyungu za rubanda. Ishyaka rya Perezida Emmanuel Macron ryaje ku mwanya wa gatatu. Professeur Paul Kananura, impuguke muri politiki mpuzamahanga n'umutekano, arasobanura uko ayo matora yagenze. Ubundi abafaransa muri rusange batora mu busanzwe kugira ngo bahane ishyaka riri ku butegetsi kuko yenda riba ritarakoze ibyo ryari ryarabemereye. Ariko iri shyaka riharanira inyungu z'Ubufaransa n'abakavukire
ryari ryatsinze amatora ejo bundi y'abadepite b'ubumwe bw'uburayi, noneho bituma ishyaka ryari ku butegetsi rya Macron ritabibona neza, bituma na Macron asesa inteko ishinga amategeko kugira ngo habeho amatora mashya atanga umucyo mu gihugu. Ngira ngo rero ashobora kuba azabihomberamo, kuko iryo shyaka riharanira inyungu z'Ubufaransa n'abakavukire ubu ngubu muri aya matora y'abadepite rije mu gice cya mbere, rije ku mwanya wa mbere rifite n'amajwi 33%. Noneho bakurikirwa n'impuzamashyaka iharanira inyungu za rubanda ifite amajwi 28.9%. Ishyaka rya Perezida Macron bitaga Urugendo ubu ngubu ryitwa Renaissance rikaba ryagize 20%, naho ishyaka ry'abatsimbaraye ku bya kera, ku mahame ya kera, ari ryo rya Sarkozy, rikaba rifite 10%. Ariko rero ikintu abantu bategereje cyane ni igice cya kabiri cy'aya matora. Urabona ari irihe rizabyivanamo neza, ni irihe rizayatsinda, ko bose basa naho batangiye kunuganura bashaka kwishyira mu mwanya mwiza? Ibisohotse mu gice cya mbere byerekana ko ishyaka riharanira inyungu z'Ubufaransa n'abakavukire ari ryo rishobora kuzegukana intsinzi. Icyangombwa ni ukugira ngo umuntu amenye niba rizagira abadepite biganje mu nteko kugira ngo ritange minisitiri w'intebe. Icya kabiri ni uko ishyaka impuzamashyaka ihuje ari amashyaka y'impinduramatwara n'ingufu no guharanira inyungu za rubanda azaza ku mwanya wa kabiri, nayo akaba yizera ko kugenda bamwe batiyamamaza kuri iki gice cya kabiri bishobora kubaha amahirwe yo gutsinda iryo shyaka rya mbere bakagira umwanya wa minisitiri w'intebe. Ikiri cyo ni uko Gabriel Attal wari minisitiri w'intebe ubu ngubu we atazagarukaho n'abantu bo mu ishyaka rya Macron ndetse n'abo mu ishyaka rya Sarkozy bo nta cyizere na kimwe gihari. Ariko se habaye iki kugira ngo Abafaransa batora bahindure imyitwarire? Buriya ukuza kwa Perezida Macron kwazengereje amashyaka yari asanzweho, noneho haba kubacangacanga, haba no gutuma babavanga, noneho bituma nta kigereranyo cya politike gihari, politike itaboneka neza y'Ubufaransa mu rwego rw'ingengabitekerezo zari zisanzwe zizwi. Uko gucangacanga rero amashyaka no kutagira ingengabitekerezo ya politike ngenderwaho izwi byatumye abahezanguni bajya imbere. Ubu ngubu Abafaransa bakaba bashaka kugerageza abayobozi bashya batigeze bayobora, batigeze bababeshya ibyo bazakora ntibabikore. Ngira ngo nicyo kiri kubaha amahirwe. Byagiye bibaho igihe ishyaka rya Marine Le Pen ubu riyoborwa na Jordan Bardella ryageraga mu gice cya kabiri rigakomatanyirizwa abantu ntibaritore. Urabona bidashobora kongera? Ntabwo bari kubyumvikanaho neza, cyane cyane abo mu ishyaka rya Macron ntabwo bari gusobanura, ariko abo mu ishyaka rya Mélenchon bo bavuze ko aho bari ku mwanya wa gatatu batazigera bemerera umukandida wabo kwiyamamaza, bagatora abo kwa Macron cyangwa se abo kwa Sarkozy. Ariko abo muri ibyo bice bo ntabwo bari kwemera bose, mo barashaka kubacamo ibice. Icyo ngicyo nicyo kibazo gihari. Gusa aya matora twayakuramo isomo rihe? Nuko isomo rya mbere, Abafaransa bitabiriye iri tora ari benshi igihe cyashobokaga mu myaka 40 ishize igihe batoraga Mitterrand. Icya kabiri ni uko bashaka guha ubuyobozi abantu bashya batigeze bayobora,
kugira ngo bagerageze nabo babone niba hari icyo bakora. Icya gatatu ni uko Gabriel Attal atazongera kuba premier ministre. Icya kane ni uko Jordan Bardella na Jean-Luc Mélenchon aribo bazavamo minisitiri w'intebe. Professeur Paul Kananura, impuguke muri politiki mpuzamahanga n'umutekano, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaburiye abashaka gutera igihugu cye ko intambara izabera iwabo. Yabivugiye i Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize igihe yari mu gikorwa cyo kwiyamamaza. Temistokle Mutijima. Perezida Kagame yashimiye abatuye ako karere uko bitwaye bicungira umutekano mu 2019. Aha Perezida Kagame yakomozaga ku bitero inyeshyamba za FRN zagabye mu turere dukora ku ishyamba rya Nyungwe kuva mu 2018 turimo n'aka ka Nyamasheke. Usibye guturira ishyamba bashaka gukoresha, bari banababeshye ngo muri Nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana n'ubutegetsi buriho bashaka guhindura ibintu, ubwo ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi. Nibyo ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga. Uko byagenze ni bake muri bo bazabara inkuru, kandi nuko basanze baribeshye. Mwese Abanyamasheke muri Abanyarwanda nk'abandi Banyarwanda muri mu nzira imwe yo kubaka umutekano w'u Rwanda. Ibitero by'inyeshyamba za FRN hagati y'imyaka y'ibihumbi 2018 na 2021 byibasiye ahanini imirenge ikora ku ishyamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Rusizi two mu ntara y'Uburengerazuba ndetse n'iyo mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe two mu ntara y'Amajyepfo. Kugeza ubu ariko hashize imyaka irenga 3 ntaho ibitero by'izo nyeshyamba byongeye kumvikana, ndetse abantu barenga 20 bashinjwaga kuba abayobozi n'abarwanyi b'uwo mutwe barafashwe bacirwa imanza n'ubutabera bw'u Rwanda, nyuma baza kurekurwa ku mbabazi za Perezida Kagame. Naho biruko ariko Perezida Kagame ahi Nyamasheke yavuze ko ibibazo bitarangiye, na n'ubu hari ibihugu bituranyi bikigambirira kuzahirika ubutegetsi bwe bibinyujije mu baburwanya. N'ubu biracyariho abandi bari hakurya, ari mu gihugu cy'igituranyi cy'Uburengerazuba, ari cyo mu Majyepfo, bavuga ko bose bashaka gutera u Rwanda. Abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho, ko bashaka gufasha abo barambiwe, ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo, bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda, noneho b'Abanyarwanda bagaheraho bahindura. Ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba. Umukuru w'u Rwanda akaburira abo bashaka gutera igihugu ayoboye ko izo ntambara zizarwanirwa iwabo. Ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto, ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano. Uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize, oya, tuzabasanga aho igihugu ari kinini, kandi si bo Imana yahaye amahirwe yo kuba banini. Rero ubuto bwacu turaburinda, noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo. Abo rero bahiga gutera u Rwanda cyangwa babikoze, nanone nabibutsa ngo bashatse bacisha make. Nubwo ntaho Perezida Kagame yatomoye izina ry'igihugu runaka mu ijambo rye, imvugo y'amarenga n'amerekezo yakoresheje avuga ku bihugu bituranyi, aratunga agatoki ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu bidacana uwaka n'u Rwanda. Perezida Kagame atangaje ibi mu gihe hari umwuka w'ubushyamirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi b'u Rwanda n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barapfa intambara z'umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo ishinja u Rwanda gufasha izo nyeshyamba, izi ntwaro n'ibindi bikoresho, ndetse no kohereza abasirikare barwo kurwana ku ruhande rwazo. Ibyo ariko u Rwanda rurabihakana, ahubwo rugashinja Kongo gufasha inyeshyamba za FDLR zirurwanya. Ni mu gihe Burundi nabwo bushinja u Rwanda gufasha umutwe wa Red Tabara uburwanya, ibyabaye imbarutso yo kongera gufunga imipaka ihuza ibyo bihugu byombi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Urakoze Temistokle Mutijima. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu Burundi abagize inama nkenguzamateka barasaba minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu gukorana na minisiteri ishinzwe umutekano kugira ngo bareke amapikipiki, amagare na tukutuku yongere kwinjira mu mujyi wa Bujumbura kubera ikibazo cya lisansi na mazutu bikomeje kubura. Thierry Vendayishimiye. Ingingo yo guhagarika amapikipiki, amakinga n'amatukutuku yasohotse mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2022 ko ivyo vyuma bitemerewe kurenga hashize ibimenyetso n'inzego z'umutekano vyerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu barimwe abadandariza mu masoko atandukanye Bujumbura harimo Ruvumera bavuga ko batakironka uko bunguruza ibidandazwa byabo kuko n'ivyuma bito bito bahora bifashisha mu gihe giheze hari bice bitemerewe kurenga. Ivyo navyo birimwe amamoto, amakinga ndetse n'amatukutuku. Uyu n'umunyagihugu akorera kuri Kotebu asanzwe aba mu Kinama avuga ko bigoye cyane kuronka uko yunguruza ibintu muri kino gihe kuko n'utwasumye ataronka n'agakinga kabimutwaza. Ngorane yo kudugira dufite no kwiteparase nagira dusiye tugiye dufite imizigo n'upakira urabona nko warusagatura kugira ati jewe simakira imizigo bigasaba nako cyacu mu buzima buvuze kinga kare amakinga kihari amabajaje twarapakira muri bajaje cyari bashaka ku moto bakatunguza badushana dukorera. Uyu mukenyezi nawe asanzwe adandariza mu isoko ya Ruvumera asanga bariko bakorera imodoka ibatwarira ibyo baranguye kuko bayiriha menshi. Ivyo navyo bikaba byunyura ubukene kuko bakora bahomba. Tukagira kure uye ubukene bw'abayandase hezo yuko duhomba tukagira kure kuko n'imodoka tugiye kugira ngo tuyironke izimvye twagenda kudandaza ntitwunguka dusanga dukorera imodoka. Abo bose basaba ko uburyo bwo kwiyunguruza bwo kongerezwa. Ivyuma byari bimaze igihe byarahagaritswe gushika mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara bikarekugwa mu kurindira kw'igitoro coboneka. Ariko ko turasaba ko leta yodufasha kugira ngo barekure amabajaji amakinga umuntu yaronke kinga kiyunguruza bajaji kamunguruza none ubu nta na kimwe kiri mw'ibarabara. Abakozi ba leta benshi bakazi baraheze ntibagikora, abana barakirwa ku mashuri kubera kwide parasera. Musube mwongere mugurura amabajaji akore, amakinga akore, moto zikore kuko ndabona yuko twebwe igihugu cy'u Burundi cyatewe n'ubukene budasanzwe bivanye n'iyo mpamvu. Sabo gusa bifuza ko ivyo vyuma byohabwa uburenganzira bwo gushika mu gisagara ca Bujumbura muri iki gihe kugira ngo bisahirize abiyunguruza. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi nawe aherutse kuvuga ko adatahura ukuntu ubushikiranganje mu byo bujeje harimo kunguruza abantu n'ibintu buceceka ntihagire inyishu z'ibibazo bimwe bimwe bihanze ico gisata co kunguruza abantu ziboneka. Yabajije umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ibibazo bimwe na bimwe bihanze ubwo bushikiranganje bw'ubudandaje atwara nibi biriko biraba ataco bo bikora ko ngo bafashe na gatoya abakenera kwiyunguruza umunsi ku wundi muri iki gihe. Yabibajijwe mu ndwi iheze mu gihe yari yitabye mu nama nkenguzamateka y'u Burundi kwishura ibibazo bihanze abenegihugu ari kumwe n'abandi bashikiranganje batatu, ujejwe amagara y'abantu hamwe n'ushinzwe gushigikirana. Kumenga nta kintu nk'ujejwe kunguruza abantu umenga muri ko murafasha kugira ngo habe haraba abantu bashobora gukoresha amamoye yo batuma bashobora gushika ko la fois passée narabaye kumva abanyeshuri bacegwa kugenda gukora ibibazo kubera ko bazigene biyunguruza. Mugabo mwebwe nk'ubushikiranganje umenga namwe bwe siho muri nta nico twumva muvuga. Emmanuel Sinzohagera atwara inama nkenguzamateka yasabye ko ubwo bushikiranganje bwokorana n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano byibuze imoto zigahabwa uburenganzira bwo gusubira gushika mu bibanza zitari zemerewe birimo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo abantu baruhuke na gatoya. Kimbure iyo muvugana n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mwari kuraba ingene amamoto ashobora kunguruza abanyeshure akabashikana muri ville hajya bagavugana n'abagenzi
bagenzi banyu umushikiranganji w'intwaro hagati bahe bararondera le moyen de bord bareke amamoto ashobore kukunguruza abantu. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yishuye ko hari byinshi ubwo bushikiranganji buriko burakora ariko ko butikorana bigasaba ko bakorana n'ubundi bushikiranganji. Yamenyesheje ko hari biriko birakogwa kugira ngo hafatwe izindi ngingo mu kuramira abenegihugu. Ko mu bushikiranganji nitwicaye hari ibikorwa, hari biba biriko birakogwa, hari n'ibindi ku by'ukuri bisaba ko dukorana n'ubundi bishikiranganje, ariko mumve yuko n'umwitwarariko wa leta kandi turakorana n'ubundi bushikiranganje kugira ngo tuheze turabe ko ibibazo biba vyibonekeje mwene gihugu bishobora gutorera inyishu. Ikibazo cyo kwiyunguruza kimaze igihe mu gihugu c'u Burundi catumye buri wese asanzwe atwara abantu n'ibintu ashiraho ibiciro yishakiye bivanye n'aho akorera, nk'uko byagarutsweho mu nama amateka byo bavuze ko n'ubushikiranganje busa n'ubwananiwe kubisubiza ku murongo. Kugeza ubu umunyagihugu afashe imodoka iva mu ntara ya Cankuzo aza mu gisagara ca Bujumbura ariha amafaranga 160 by'amarundi kugenda no kugaruka, mu gihe ku biciro byashizweho na leta yategerezwa kuriha amafaranga atarenga 35,300 aza kanasubirayo. Naho mu gisagara ca Bujumbura aho bahora bishura guhera ku mafaranga 600 bahagendera guhera ku mafaranga 2,500 kuduga. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Nyuma y'imyaka 2 ivugurwa Stade Amahoro iri Kigali mu Rwanda irakira imikino yayo ya mbere uyu munsi. Jean Claude Munyandinda. Amakipe y'inzego z'umutekano mu Rwanda, Police FC na APR FC arahurira mu mukino wo kumurika ku mugaragaro Stade Amahoro y'Iremera nyuma yo kuvugururwa. Uyu mukino uratangira saa 11 z'umugoroba. Police FC na APR FC ni nayo makipe azahagararira u Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe ku rwego rwa Afurika. Ikipe ya APR FC yegukanye igikombe cya shampiyona izaseruka mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo. Police FC izitabira irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Aya makipe yombi akomeje kwiyubaka ndetse arimo kwitegura kujya mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup rizabera muri Tanzania no mu birwa bya Zanzibar. Gusa amakipe amwe n'amwe yo muri aka karere yamaze gutangaza ko atazitabira irushanwa. Ayo makipe yivanye mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup ni Simba Sports Club, Azam FC na Young Africans zo muri Tanzania, Tout-Puissant Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Vitaro yo mu Burundi. Tukiri mu mupira w'amaguru, irushanwa ry'igikombe gihuza abakinnyi bakanyujijeho ku rwego rw'isi ryagombaga kubera mu Rwanda ryakuweho. Mu mpera z'icyumweru gishize inkuru yabaye kimomo ko zabyaye amahari hagati y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB n'isosiyete yitwa Easy Group XP yagombaga gutegura irushanwa rya bakarahanyuze. Itangazo rigenera itangazamakuru ryashyizwe ahagaragara na RDB riragira riti: mu izina rya guverinoma y'u Rwanda turatangaza ko twasheshe amasezerano y'ubufatanye na Easy Group EXP yateguraga amarushanwa y'igikombe cy'isi cy'abasheshe kanguhe. Iki cyemezo twagifashe nyuma y'isesengura ryimbitse n'ibiganiro hagati y'impande zombi. Kubera iyo mpamvu amarushanwa y'igikombe cy'isi cy'abasheshe kanguhe yarateganyijwe i Kigali mu kwezi kwa 9 nta kibaye. Ikindi, guhera ubu ibirango bya Visit Rwanda ntabwo bizongera kwifashishwa mu bikorwa byamamaza by'abateguraga aya marushanwa. Ibingibi bibaye nyuma gato y'uko Fred Siewe uhagarariye isosiyete ya Easy Group atangaje ko ibihangange bya kera muri ruhago bizaba byateraniye i Kigali mu kwezi kwa 9, harimo ndetse n'uwabaye umukuru w'igihugu cya Liberia Rutahizamu George Weah. En fait, il faut dire qu'on leur a vendu une plateforme de développement. Aujourd'hui, les légendes des reconversions sont diverses et variées. On a cet honneur d'avoir une qui était chef d'État, notamment le président Weah, qui va nous honorer aussi de sa présence. Iri rushanwa na mbere yuko riburizwamo hari benshi bari baratangiye kuri Kemanga bavuga ko ritanakwiye kwitwa irushanwa ry'igikombe cy'isi, cyane cyane ko ritari kuba rihuza amakipe y'ibihugu. Iyi mpamvu ni ituma bamwe barasangaga ko ari igikorwa cy'ubutembere, naho mu birebana no mu kibuga bakavuga ko ari ibintu bitabara. Jean Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Burundi irushanwa ry'umupira w'intoki wa basketball rizatangira kwa 5 w'iki cyumweru dutangiye. Ikipe y'Urunani irategerejwe cyane, abakinnyi bayo bashya bamaze kugera i Burundi. Desiratungimana. Abo bakinnyi ni Jonathan Monza yavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Abok Deng umunyamerika afise amamuko muri Sudani y'Umanuko, na Konsinati Sandile Sibanyoni yamuka muri Afrika y'Epfo. Abakinnyi babiri ba nyuma bahora bakinira umugwi wa Cape Town Tigers wasoje inkino za BAR z'uno mwaka mu kibanza ca 4 mu migwi 8 yari yitabiriye inkino za nyuma zabereye muri Bekari ni Kigali mu Rwanda kuva igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa 5 kugeza itariki 1 y'ukwezi kwa 6 uno mwaka.
abo nibo bakinyi batatu baje kwiyongera ku bandi urunani rwari rusanganywe harimo umunyasenegal Mamadou Diume n'umunyakenya Paul Ereng. Umumenyereza w'urunani Aaron Kagabo amenyesha ko abo bakinyi bafatikanije n'abandi barundi bagize uwo mugwi intumbero ari yo gutahukana igikombe ca Viva Basketball League ritanga uburenganzira bwo gukina inkino za kamarampaka. Ubaye wa mbere aca aserukira Uburundi mu nkino za BAL, ari nayo ntumbero y'urunani nk'uko Kagabo yabimenyesheje Ijwi rya Amerika. Abakinyi bashasha kugira ngo umugwi wikomeze, kugira ngo ushobore gufata ikibanza ciza muri VBN igana ry'Ubujumbura, niyo ntumbero nyamukuru. Ubwo burenganzira bwo kurondera abandi turabufise, nibaza yuko nihagera muzomenya canke babamenyeshe canke mubibone ku masanamu abakinyi bashasha abandi baba baraje. Naho rero uwo mugwi ico kimwe n'iyindi mu Burundi atakindi rero atari gukina inkino za BAL, iry'iryo higanwa biracarimo igipfungu. Inyuma yaho Dinamo ikiburiwe muri ayo mahiganwa kubera yase kwambara impuzu zanditseko Visit Rwanda, na n'ubu ico kibazo ntikiratomoka mu Burundi. Mu kiganiro abashikiranganje bashikirije abanyagihugu n'abamenyeshamakuru kuri no wa gatanu Makamba mu banuko bw'u Burundi, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inkino Remy Barampama yari yaserukiye umushikiranganje nta nyinshi tomo yatanze ku kibazo yabajijwe nimba umugwi uzoserukira Burundi mu nkino za BAL uzokwambara impuzu ziriko Visit Rwanda. Inzego zibijejwe zirabandanya ibiganiro harimo no gusaba ko amategeko azogengwa iryo higanwa atomorwa neza kandi akamenyekana hakiri kare, gutyo ishirahamwe FEBABU ndetse n'umugwi uzoba waronse ayo mahirwe ugashika kuri urwo rugero bazoronka ico bashobora gushikiriza hisunzwe ico babonye neza kizoba cyanditswe kuri uwo mwambaro ndetse n'amategeko azoba agenga iryo higanwa. Umumenyereza w'urunani amenyesha ko bo bagumana icizere, ari naco gituma bari ku kivi. Nibaza yuko ico kibazo nk'uko umucegera c'umukuru wa FIBA akaba ariwe atwara FIBA Afrique yabivuze, turafise icizere yuko ico kibazo kizotorerwa umuti n'ababijejwe. Twebwe mu buhinga gusa tuguma dukora kugira ngo umugwi wacu ugume ukomera. Mu kurindira ko ivyo byose bidadanuka imigwi ikamenya uko yigenza, hari bimwe bimwe bimaze gutorerwa umuti. Ihadabu ishirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU ryari ryaciwe n'ishirahamwe FIBA $50,000 by'amafaranga y'Abaswisse yategerezwa kwishurwa mu minsi 30. FEBABU yaremerewe kugishura mu mice gushika itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2026. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.